Imico n'imigenzo ikumira abakenyezi mu bikorwa vy'iterambere birakunda ko bayirengera naho intambamyi zo zitabura. Monique Nishishikare ni umunywanyi wa koperative Sangwe Gasenyi muri zone Makamba, komine Rusaka, intara ya Mwaro. Uyu mukenyezi yafashe iya mbere mu kurangura imigambi y'iterambere aho ku mutumba abayeho. Benshi baratanguye badatahura ibikorwa yitaba kuko kuri batamukenyezi wo gufata ijambo. Uko kuba imboneza vyatumye abera icitegereza abandi bakenyezi, baraheza barajijuka bijukira ibikorwa vy'iterambere. Tugiye mu nama uyu mwikomine, ahubwo abandi bakenyezi basigara barantwenga kurya mugore bataye ibikorwa ngo yirirwa arenena, bavuga ngo nukwenera ntibavuga ko ndiko nja mu iterambere. Abarima bakarima bavuga ngo umugore wa François aragwaye arasara, ngo yirirwa iyo ngo mu Rusaka, ngo yirirwa mu manama ngo aretse kurima. Ariko mu nyuma birabandanya bagaza baratwigisha ingene twoshinga amashirahamwe. Je rero bamaze kuza baraduha inyigisho, baratugira inama, bakadutekera agatike kadushikana, gashikanere ku mugabo wanje nte. Bamwe bavuga ngo ndikwenene, raba bantekereye agatike, sinakarya ngo ndakamara, naca nzana nkashika hakenye umunyu canke hakenye isabune nkayigura, canke nkacampa umukozi akamfasha kurima. Ubu twaragiye hamwe abakenyezi, turagira amashirahamwe y'abakenyezi, nka je ndafise ishirahamwe ndongoye nawe nuzi. Abakenyezi bakaziganya udufaranga, bakongera tukagurana, mu kurima nyene tukarima tukorora, hama hageze kugabura umwimbu, umukenyezi akaronka utwo yifashisha, akikenura muhira. Akenye nk'imbuto, akagura imbuto y'ibiraya, akenye agatenge, akagura n'agatenge, agasumira abana, akarihira abana amashuri, abana bakiga. Igihe hari igihe umugabo usanga adafise uburyo bukwiye bagaca bafashanya n'umukenyezi, ubu ni vyiza cyane. Ukwihangana no kutadebukirwa byavuye bivyara umusaruro. Ibikorwa vy'iterambere biraheza vyitabirwa n'abandi bakenyezi babanye mu kibano. Ubwo bwifadikanya n'abasaza babo burahera. Hama baca baratwigisha ingene twoshinga amashirahamwe, ingene twogira amashirahamwe. Je rero ntandaza ndegeranya abantu ngaho ino kuri mu Gasenyi, turagira ishirahamwe ryari rivanze abagabo n'abakenyezi, twagise twiyungunganya. Niryo ryatanguye ha mu Gasenyi, niryo ndatanguye iryo ishirahamwe jewe natwara twashinze ngaha mu Gasenyi. Tuca rero turarima, turiko turarima tukorora, mu nyuma haca haraza ishirahamwe ridufasha, riraduha imbuto. Rero abandi bamaze kubona dufise abatushigikiye, n'abandi baca barashinga amashirahamwe, amashirahamwe acaragwira ngaha mu Gasenyi. Ubwo butwari Monica ntiyari kubushobora adafise uwumuremesha akamufata mu mugongo. Ubu nawe si uwundi ni Ngendakuriyo François, umushingantahe wiwe. Je nabigize kuko nabona ko umushingantahe wanje mbenga turumvikana kuri byose. Narabigize nti ninahanuza umushingantahe wanje akanyankira, zoca ndabashikiriza ko yanyankira. Ninamushikiriza akanyemerera ko mbandanye, zoca ndababwira nzoca mbandanye. Hama ndaza muhira ndamubwira nti twe badutoreye ibintu, batubwiye ko tuzoja inama mu nama mu Rusaka, none bona nogenda canke nore. Nari mfise n'abana bato bato, none byoshoboka ko ndabira abana ukansigarana ibikorwa by'imuhira nkagenda. Emwe acaranyemerera aturagenda, sinzobasigarana. Acaremera arasigaranira abana, asigana inka ziraha, abo bana arabasigarana ndagenda. Jewe rero uwo mupfasoni wanje aho tanguriye akaja aritoza mu bintu by'iterambere, je nari nsanzwe mbona neza ko aba bantu bino bo ngaha mu misozi batazi ibyo ari byo, batabifata neza. Rero jewe nararengeye ibyo abakera bashaka yuko abapfasoni baguma ngaho mu kigo, bakaguma muhira, bagatunganya iby'urugo. Je ndabirengera kuko nabo n'ivyo ari byo, ndamureka akagenda twumvikanye twabisezeranye, agakurikira ivy'iterambere. Ariko aho baboneye rero nawe abandanije atera imbere, bahavuye baca baja kuvyitoza kugira ngo nabo batera imbere. Onezime Nzojibwami, umukuru w'umutumba Gasenyi, Monica asanzwe abayeko, aremeza adakekeranya ko uyu mupfasoni yabaye intwari mu kurengera imico n'imigenzo yo kwikumira mu bikorwa by'iterambere.
kuva jewe aho mboneye Nishishikare Monica avavanuye n'imigenzo ya kera yo kugira ngo abapfasoni bakumirwe, akitoza kuba umuremesha kiyago, byaranryoheye cyane kuko byaratumye n'abandi bapfasoni baboneraho kugira ngo baje mu mashirahamwe bongere bitoze nabo. Kera mu hambere mu minsi iheze musanzwe muzi yuko abapfasoni igihe turiko turaca imanza tugeze gutaramura abakuru n'abapfasoni barataramuka, ariko Nishishikare Monica kugeza ubwo aho bavanuye n'imigenzo ya kera yo gutaramurwa, ubu aradufasha guhanura imanza. Kandi noneho nk'umupfasoni nk'uyo amaze kwerevuka akaja habona, niyo turiko turahanura nk'imanza z'umugabo n'umugore kenshi nk'iyo hari ako bashwanye, umupfasoni duca tumushikiriza urubanza aryohewe kuko yabonyemwo abandi bapfasoni. Ico rero ni iciza twabonye yuko kidufasha cane. Uyo Nishishikare Monica kandi ku gihe giheze yari no muri bamwe batanu baserukira umusozi, rero niwe twafashanya kurongora umutumba. Ubu naho ni umuremesha kiyago, naho nyene urumva mu ntwaro aradufasha. Monica heraheza ahamagariye abandi bakenyezi bacikengera kujijuka bakarengera imico n'imigenzo ibakumira, bagaheza bagahurumbira n'amashirahamwe kwiteza imbere uko amase ya kera atagihumurutana. Rero nagomba gukebura abandi bakenyezi, ariko nkabakebura ndababwira nti babandanye baja mu dushirahamwe, baja mu shirahamwe ryo kwiteza imbere, kuko hariho imigani ya kera bavuga bati ngo inyakamwe inyagimwe, ngo amase ya kera ntagihoma urutaro. Ubu rero abakenyezi urabona ko bashigikiwe, ubu ndabahanura ko boza baraja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere. Munywanyi, ivy'imico n'imigenzo bikumira abakenyezi uhe bivuze kwiki? Ufite woterera kugira ngo inzitizi zikumira abakenyezi zikugweho? Twandikiyemo commentaire ugiye ushikirije.